Inshuti bakunzi ba Chakenge TV turabahaye mwiriwe canke tubahe mwaramutse bivanye nabo n'abandi aho baherereye eka ndetse nabo kuri Rwanda Tribune turabahaye ikaze ngo dusangere kino kiganiro kidasanzwe cy'ukuri no genekerezo rya gatandatu kwezi kw'icumi 2024 mwese tuti umunsi w'Imana mwiza kubemera Imana nkuko bisanzwe ni jewe Amos Twagira Mungu hano kuri micro nkaba ndi kumwe ndetse n'umuvukanyi hano mu buhinga bw'ivyuma ndetse no ngaha tuza gusangira n'ikiganiro nkaba ngire ndamusabe abanze abaramutse yifurize umunsi w'Imana mwiza abanywanyi bacu baba bo kuri Chakenge TV eka ndetse na Rwanda Tribune wongere kubaramutsa nyakubahwa mushinga ntahe. Ngiye nitwa Rafiki Kabenga ngira ngo turaziranye kandi turamenyeranye mu ntuzo zitandukanye mu biganiro bitandukanye ndetse n'amakuru tugenda tubagezaho so bwa mbere duhuye nko kugira ngo tuganire ndabibuze n'ubushize ko wari hano mbere wabinjije mu kibira ari yacaca ibitoki yego kubabwira amakuru asa n'ubusesanguzi budasanzwe gwerekeranye na FRN na FDN y'u Burundi ibyo bintu birakwa no gusa mbere FDN na FRN ariko FDLR n'igisirikare cyo Burundi FDN hari abatubajije mu makomantere twarabibonye ati mbega FDN ni giki FDN n'igisirikare cyo Burundi Force de Défense Nationale yes do Burundi rumva baca bongera ko hari abavuga ati ni FDNB canke FDN cyangwa se FDNB ariko nk'umuntu atari umurundi ni ngombwa ushire ko FDNB kugira ngo byumvikane kare Burundi muga nka jewe naho ko tagashira ka kuga complement mbanzi ko ari igihugu cy'iwacu buriya no kuvuga ngo igisirikare cy'i Burundi ni FDNB none cyo mu Rwanda ni FRDC icyo muri Kongo nicyo cya FRDC ariko mu Rwanda ni RDF icyo mu Rwanda ni RDF ariko ico nibaza ko tuba dukoresheje icongereza ubundi bwobwo ni FDR munoza munoza mu Gifaransa ubundi bwobwo mukunze gukoresha RDF ariko nibaza ko ari icongereza nuko natwe tubihinduye urumva yuko cyo duhera hariya kuri N tukagenda kuri T tugahereza kuri F icyo mu Baganda bakita ngo iki UPDF none tumenya kubitandukanya cyane gose gihagarariwe na n'umushinga ntahe w'ijunja n'ijambo General Muhozi Kainerugaba ni cyane gose twaramuvuze ko inkuru ejo aho yari kariyamiriza kumbore leta zunze ubumwe za Amerika ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika iriko irashaka yuko ngo iriko irashinja ngo igipolisi ngo kirajya ibiturire muri Uganda ariko aravuga ati tumuhaye iminsi mikeyi cyane aho yamuhaye ku munsi wa mbere ejo isaha 3 ko agomba kuba yasavye imbabazi agasaba imbabazi umukuru w'igihugu ca Uganda ndetse aho yavuga ati yahemukiye igihugu ca Uganda ndetse n'abanyagihugu yamusavye ko agomba gusaba isaha 3 jejo kuwa mbere ngo atasavye imbabazi ni kuvuga yuko azoca ava ku butaka bwa Uganda yarazisabye su oya turarindiriye nijo kwa nuko nyakubahwa Rafiki noneho tuje mu kiganiro nyezina twariko turababwira yuko tubakumbuye ni ku munsi w'Imana bagiye gusenga n'abataragenda ariko tubinginge muje gusenga musengere Afrika yacu iragwaye na cyane cyane igihugu cy'u Burundi ndetse na Republika ya Demokarasi ya Kongo muri iminsi umuntu adasenga kandi ico kintu uvuze nje ndavyibaza ariko ico kintu uvuze kirahambaye kubera iki none igihe bitigeze gusenga ubu hoba hari ikiga Rafiki oya gusenga ntekereza ko ari inshingano za buri munsi kandi ni ukuvuga ngo buriya tujye twemera ko hejuru y'ikintu hari ikindi niba uvuga uti ugeze mu bihe bikomeye ukavuga uti Imana rwose ntabara ni ukuvuga ko hari icyo ugomba gusenga cyangwa kwiyambaza igihe cyose ubona ko hari aho bikurengeye ko nudasenga Imana asenga na Nyabingi cyangwa Ryangombwa cyane rwose hari n'umuririmbyi aheruka gusohora indirimbo na cyane cyane abarundi barayizi ati fata imisaraba dusenge bamwita Mukombozi ni umuririmbyi aririmba indirimbo z'ivyumviro n'umurundi arimbye indirimbo iryoshye cyane kandi irimo mvuze kuryoha nka jewe umuziki ntabwo numvise umuziki canke ikije numvise amagambo arimo yaravuze ati fata imisaraba dusenge Imana yo mwijuru duhe ibitoro n'ibindi ubukene buzura inzara bukokora amakara bugati Burundi
ati nyamara dusenga Imana. Nico gituma n'abarundi mu bikorwa byo kugira none ngo baca kenge babone aho bageze uyu munsi aho igihugu kigeze, ni ngombwa bifashishe n'igisabisho basenga Imana, twemera Imana, duhebe ivyaha, nyabuna duharanire ukuri, duharanire iteka ry'igihugu, duharanire twemere mbere ndetse no binabaye ngombwa hariho nabenshi bakuzize mwemere guharanira ukuri n'ubutungane navyo bivyara amahoro. Niko bimeze. Ngivyo rero uyu munsi tuganira gute kuki bakunzi bacu, uyu munsi tuza kuganira ku biriko biravugwa mu gihugu cy'u Burundi na cane aho Reveriyano Ndikuriyo uyu munsi atari karababarira imbonera kure ndetse nabo bitwarana umugambwe. Reveriyano harya ni umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD. Umwe yashatse avuga ati ndatanze miliyoni zingahe muzaniro ikiziga c'umuntu ndagikeneye, munzanire ukuboko canke ukuguru. Ako kanya guhita batiza aca bikora uko nyene acariha amafaranga nk'uko umenga shetani niyo ishatse itwara uruyoya igatwara ukuzi igatwara umwanya wose bibikenereye, kuko shetani nayo iragwana n'Imana. Shetani ishaka guteza ibibazo, Imana nayo igateza ivyiza. Rero usamaye gatoyi hari gihe ushobora gusanga vyakunze ugasanga na shetani yagize uko. Rero akora nka shetani Reveriyano Ndikuriyo, kuko nta muntu mwisi nzima jewe nari bwumva avuga ati nzanira umutwe w'umuntu. Rumva avuze ngo nzanira umutwe w'umuntu no kuvuga ati ubumwishe, yarabikoze kwitwa kaburimbi. Hagati aho rero nako ndabivuga yuko inyuma y'igitero gihita canke ndavyita igitero, ntabwo tucita igitero ko ni nkuba yakoze ico gitero hama nta zindi mvugo tworonka dukoresha, kuko iyo nkuba yarahitanye aba FDLR. Inyuma y'aba FDLR twaravuganye ejo, twarababwiye yuko hariho inama zabaye i Bujumbura zo korohereza abasirikare mu kibera kurinda aba FDLR nkuba. Noneho na Ndikuriyo yari mu hagati mu gihugu na cane hariya za Busoni mu Kirundo, aho bita za Butanyerera, intara shasha murabizi yuko bazita uko bashatse, ariko na cane za Kirundo mbona ko hari proche n'igihugu c'u Rwanda ngo akebura imbonera kure ko zigomba kugira gushirira mu bikorwa pana gushirira mu majambo. Bavuze gushirira mu majambo turaza kubigarukako, murabiza amajambo basanzwe bakoresha imbonera kure. Rero yavuze ati ayo majambo yashire mu bikorwa. Ngaho nahandi nyene muri FDNB mu gisirikare c'u Burundi bariko baragira recruitment igera kuri 3. Mwumvise umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Gaspard Baratuza yabivuze, mwashoye kubibona bariko bariruka abasirikare ndabita abasirikare ko niyo canke ariko bagiye muri canke bakoze ikibazo, ariko ikibazo bakoze ngo nico kwiruka ibirometero 8 baritoza. Ni igikorwa cy'ijonjora, ni ijonjora no urumva no kuvuga barageze recruitment baratuma ko ababishaka ati bashobore kwinjira igisirikare, no kuvuga n'abasirikare bato bajya bita homme de troupe. No kuvuga uyu munsi bagera ku 9,000 n'amajana 958 bakeneye bangahe ngo bakoresheje ikibazo. Aha ngo abanyene bakoze ikibazo ntabwo yavuze abo bakeneye, ahubwo yavuze bavyitavye. No kuvuga ko ngo 99% plutôt 97 ngo barashoboye kuronka amanota meza, aho mbere yatanze n'akaroro ko abagera kuri 40 ngo bakoreye ku manota 20 baronse 20 kuri 20, no kuvuga 100%. Ikibazo kwari kwirukanga, ngo kwari kwirukanga, sinzi iyo bizoherera aho nuko sinzi ko kibazo bakoresheje kandi n'abandi babandanya kwinjira. Ariko Rafiki uko kuntu bariko baravuga yuko bariko barinjiza bagize kuri recruitment igira 3 mu mwaka umwe. Ibi bintu ubivuga kwiki mu gihe kandi aba bantu bagera ku 9,000 n'amajana 958 binjiye n'abasirikare bato hasanzwe hari abandi bagera ku 5,000. Ibi bintu biva kuki ikagasakisaki akagasakisaki yuko bariko barinjiza abasirikare ku bwinshi biva kuki bivuga kwiki. Nekereza ko igihugu cy'u Burundi nta ntambara kirimo nikirategwa, uretse yo ico kirimo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nta ntambara gifite. Ariko uko biragaragara ko igihugu cy'u Burundi kirimo kiritegura intambara, ariko izo ntambara ukaba utamenya ngo ni intambara ni gati ki ni bwoko ki. Kuba kirimo kirarekrita abantu abasirikare
icyambere urabona ko gifite intambara mu Burundi nani muri Kongo kiri kurwana muri Kongo bivuze ko abangaba ari abajya gukomeza kurwana muri Kongo uzi ko hari ibibazo nyine byuko hari n'abandi bagiye bashirirayo bakagwayo ugasanga hari imibare myinshi y'abagiye bapfa hari n'abaguye mu kibiro rabize ejo bundi urumva rero kuba bakoze recruitment 3 buri mwaka impamvu ni nyinshi ikindi urabona hari n'abageze mu zabukuru bari barageze muri pension n'abasabwe kugumizwa mu citwa frade ngo ni gisirikare cifashishwa igihe biba bikenewe kandi ngo gifasha mu gihe cy'iterambere bacita frade ni ukuvuga ni force de réserve d'appui au développement. Ahangaha rero urumva abo nabo babasabye gusubira mu gisirikare urumva no kuvuga ngo leta y'u Burundi irimo irazamura umubare w'abasirikare cyane bisa nkaho biteguye intambara kandi noneho iyo ntambara utamenya naho izava niba wenda bashaka gutera ndetse ko n'ubundi bavuga bati ubwo tuzaba tumaze kwirukana M23 ku butaka bwa Kongo nayo izadufasha dutere ka Rwanda nako Ibyo ntacubeshe kuko jimbonera kurumva amajambo yakoresheje je namubajije ikibazo ndamubaza nti mbega ni giki kiriko gituma haba recruitment 3 mu mwaka mwebwe ko mwegereye kumbore abo bategetse mushobora kuba muvyumva mukamenya makuru wewe yavuze ati icyambere gituma abasirikare uyu munsi leta y'u Burundi riko irarokrita igizero recruitment 3 mu mwaka umwe yinjiza abasirikare mu mwaka umwe ati ni kubera abasirikare batari bake bahereye i Kongo ikigira kabiri ati ni kubera abakukurutse basabwe kuguma kuja muri frade icyo gisirikare nako ndakubwira baranka urumva iki frade turaza kukivuga ko na cyane uko cubatse n'ingene cavutse ikigira gatatu yavuze ati ni kubera ko ugwaruka rw'u Burundi rutacishimiye igisirikare cy'u Burundi kuko barasaba recruitment ntabwo bitaba ikigira kane yavuze ati ni kugira buzuze urumva igitigiri basanzwe bashaka ngo bashaka gushikako ngo bafashe FRN gutera Rwanda byihuse niyo majambo yakora kandi nimbonera kure ngivye ibintu bine yashaka nyine nanjye nibyo nakubwiraga no kuvuga ngo bafite impamvu nyinshi uretse nibyo ngibyo urabona bafite imibare myinshi y'abasirikare bamaze gupfa yagiye abaguye muri Kongo abari kugwa mu kibira bari kugira ute bari gukubitwa n'inkuba abo bose rero bagomba gukombla vide bakavuga batereka turebe ko twakongeramo imibare ariko noneho wareba ugasanga n'ubundi abantu bari gushyiramo ni babana hari batarageza n'imyaka na 18 na kuvuga ubabonye no nibaza ko bashoboye kubona video irikira ya Gaspard basanga ari abana batoya cyane mu myaka 15 bahevye amashuri kuko uyu munsi gitigiri gihe b'amashuri ni cinshi cyane aba bana bataramenya gufikinga nibiriko biraba mu gihugu ibyo nibyo nanye kukubwira aba bana bagombye kuba bari mu mashuri bari guhabwa indero barimo barigishwa noneho ahubwo none babajyanye kubajyana mu gisirikare urumva ko na exigence bavuze bati turashaka abahungu gusa nta mwige marimo nta nubwo bavuze bati binyuranye n'amategeko y'igisirikare cy'u Burundi nibwirizwa shingiro ntibyemera nta nubwo bavuze bati byibura cy'ubwoko bumwe canke c'igitsina kimwe nta nubwo bavuze bati byibura reka dufashe abarangije wenda secondaire bafite imanite byibura igisirikare ngo abari igisirikare cy'umwuga none ni babandi bibisambo babandi birirwa bibirayi by'abandi babandi bana batazi no gutekereza bumva nk'igisirikare n'umunyenga bagaruduka bakagenda babandi baba batazi gutandukanya iryo n'imoso abo ngabo nibo bari kwirunda mu gisirikare reka rero nabo bagende bishore ngo babajyanye mu ntambara babatikurireyo bagaruka ubusa kandi noneho n'ikindi ni ukuvuga ngo Ndayishimiye arashaka kongera umubare w'abasirikare ba muri Kongo kugira ngo akomeze agwize amafaranga ashyira mu mufuka we kugira ngo urabizi ko buri musirikare amukuraho amadolari $5,000 by'idolari
ayo yose ajya mu mwari CNDD-FDD nta nubwo ajya no mu isanduku ya leta bavuga ngo azagira ute azavamo n'impozamarira z'ababyeyi baba bana bari kujya mu gisirikare n'abafashwe mpiraca bihakana n'abafashwe miravuga ati abo ngabo si abanjye ngewe abanjye dore naba ariko ugasanga mbese ni ibintu bidasobanutse rero kuba abasirikare igihugu cy'u Burundi kirimo kurekrita gifite impamvu nyinshi zirenze izo twe dutekereza ariko twukanye Rafiki nk'uko uri kurabivuga iki kintu ciswe fraude urabona ko bavuze yuko abasirikare bariko barakukuruka babankiye babasabye ati nimuze mugume muri fraude mube abasirikare bagomba kuba abari reserve ngaho reserve force no kuvuga ati tuzobakoresha igihe bizoba bikenewe no kuvuga abasirikare baravyanse ivyo bavyanse rero nuko ubwa mbere twibutse abariko baratwumviriza ko fraude igisirikare cy'u Burundi ubwa mbere atana hamwe mu mategeko y'igisirikare cy'u Burundi handitswe ko fraude nta namwe bigaragara mu mategeko y'igisirikare cy'u Burundi haba mu ibwirizwa shingiro nta iyo unite nta na hamwe yanditswe n'abashinga amateka biriko baravyemeza Floribert Biyereke mushikiranganje wo kwivuna abansi ariko arabisigura mu nama nshinga amateka baramubajije ibibazo bitandukanye tubibutse ko zari tarike 11 z'ukwezi kwa 4 mu 2022 yarizanye mu nama nshinga amateka ngo aje kurisigurira abasanzwe arabashinga amateka amakenga gutindaho na Geraze Ndabirabe ari muri bamwe batigeze batahura icari cyo fraude ariko byarangiye naho ayo makenga yose yabaye byarangiye iryo tegeko rirenganye baragemeza 100% riremezwa ari bwa bundi bavuga bati noneho murabizi yuko itegeko riciye mu nama nshinga amateka no kuvuga inama nshinga amateka igizwe n'abasenedefdete batari bake nibo bemeza ibintu bikarengana canke ntibirengana ariko nta na rimwe bitarengana rero ariko ndavuga Rafiki nuko iciswe fraude ni mu ntumbero yo guhamba igisirikare yo guhamba uburenganzira bw'abasirikare arabizi Evariste Ndayishimiye kuva hageze kuko yaciye aca yimba ikinogo yimba ikinogo nk'uko abanyagihugu bose basa nuko babimbiye ikinogo bari mu bwoba bari mu bukene budasanzwe none haca yongera yimba ikinogo ashiramo igisirikare tuyabigendeje gute igituma Jenda vyitane ikinogo yabimbiye abasirikare twibukanye 2015 2015 hari imyiyerekano canke imyigaragambyo kwanka ko leta ya President Pierre Nkurunziza yitavye Imana ariko arahira ikibwirizwa shingiro abanyagihugu abarundi bakavyanka nuko we ico yaciye akora cihutirwa Evariste Ndayishimiye yabonye ati kiriya gihe kuko twibukanye ko muribuka ingendo y'abasirikare uko bitwara 2015 abasirikare bagiye guhinduka mu nyuma ariko mu mwanya wa mbere abasirikare ntabwo bakomakoma n'umunyagihugu n'abapolisi bariko abapolisi kuko aribo bari ku mabwire ya CNDD-FDD cyane bagize ngo kubagura abanyagihugu abasirikare baraza bakamama ati ntabwo murenganya abanyagihugu ariko byarangiye mu nyuma babenjegisemwo ayo macakubiri noneho birangira n'abasirikare babaye nkabo kuko bari bamaze kubavanga n'intera hamwe bari bamaze kukivanga n'imbonera kure nukuvuga bari bamaze kubaneka abamaneka ati bari hari naka twarya kambi tuyirungitse hariya ni mugende namwe mwambonera kuremwe n'intera hamwe murabe amategeko twabahaye ko bayakurikiza noneho baca batangura n'abasirikare babijamwo kubera iki bacunzwe barinzwe ico rero Frade Ndayishimiye yagishizeho ngo kutizera igisirikare cy'u Burundi kutizera kuko ico Frade agituma ico ashatse uriko uranegera Rafiki canke n'abanywanyi batwumviriza bavyumve nuko yabikoze mu ntumbero yuko atacizigiye igisirikare cy'u Burundi ico rero Frade mwumve ko caharoye ngo kigende gikoreshwe ivyo umugambwe CNDD-FDD dushaka atari uko kizokora cisunze amategeko y'isirikare cy'u Burundi rero ngivyo niko bimeze Rafiki niko bimeze kandi ariko igibabaje nuko uyu munsi iyo nyene yitwa abasirikare bari muri ico bise Frade
bariko baroroherezwa za Cibitoke bagenda kandi bamwe bari bageze mu za bukuru abandi nimbonera kure abandi bashizemo abo bashaka noneho bakabashira mu makamba atandukanye uzi n'abaja muri Kongo amakuru dufise abasirikare ikambi irungitswe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo y'abasirikare ntabwo ushobora kumenya tuyuye uzopfuma umumenyera hariya usanga barabavanze ukuntu mu kubashirayo barafise ukuntu babatora ku buryo wowe utaza kumenyana n'umwe mu bakabavanga barabavanga nimba bazanye uw'Imuyinga ushaka gusanga batoye uw'Ibujumbura ku buryo uwo musirikare utaza gutora ati ni nuwo muri promotion y'iwacu ivyo ngo barashira mu bwenge budasanzwe bo batete rero niko bimeze ariko igitangaje Rafiki nuko ibi byose Evariste Ndayishimiye abikora abasirikare n'abarundi bariko barabiraba barorera ibi byabaye itariki 11 z'ukwezi kwa 4 2022 niho haje hakiciswe Frade uyu munsi turi haraheze imyaka igera kuri 2 turi mu 2024 uyu munsi barabona aho igisirikare cy'u Burundi kigeze ese ubundi iyi Frade yaje gukora ije gukemura iki yaje ngo nizifashishwa nk'abasirikare bari ngaho bifashishwa mu gihe kiba gikenewe nukuvuga n'abantu bari ngaho ariko udashobora gutahura umusanzi ico bakoze ubu no kubanga igihe kirageze rero ko bakeneye none si cyo nyene aba basirikare bagera ku 200 nubona ko babasabye yuko bagenda muri ico bise Frade bamwe bakanka nyine n'ibyakubwiraga ko abangaba nubwo banze ariko ibyo byose harimo ababyemeye kandi rero ico nakubwira ico nariko hari umusirikare twariko tuvugana yambwiye ati ico womenya cyo nuko abasirikare uyu munsi bariko barapasiyona ni benshi cyane ati ni benshi cyane atabasirikare bageze kuja mu za bukuru ni benshi ugaca ushirako rero bivanye n'uko bigiye mu ntambara bazabasimbura rero bariko bararokirita ahantu irikiragirira amadefete sene defete disahandi ubwa mbere igisirikare nta mwizero bakigifitiye wanashima n'igipolisi igipolisi cyo cicizere cagiye kera abasirikare ntibahembwa sivyo abasirikare bafashwe nabi baragwa ikongo bakagenda bakagwayo ntibatahanwe ngo bahambanwe iteka abafashwe mpiri ntibashobore kugira gute kugira ngo bati ni mu baduhe nibaca aho bubaca babihaka ivyo rero bakabona yuko imbonera kure arizo zisigaye ari gisirikare aho umusirikare abohwa n'imbonera kure akadodoberezwa n'imbonera kure bakabakamizwe n'ingoma buse nk'aba bana koko rero nta munyagihugu uyu munsi muri ibi bajye koko nico kintu gitangaza mugabo turiko turaraba aba bantu bagera ku 1958 uharuye ukaraba mu ntara 18 zigize Burundi uza gusanga intara yose ifise hinjiye abasirikare 500 siko mu ntara ni intara 18 none uri kurambwira ngo mu ntara hari abasirikare 500 aba wofata dufate ko bamwe bari Kongo n'ahandi hose ntituzi sinzi ko bazosohoka bose ntituzi ko abagwaye ntituzi ko hari bamwe bakomeye hari n'abazatoroka cyane gose hari n'abazopfa tubivuge kuko intego yaba 1958 sabashaka gukorera kurinda umutekano w'igihugu nabashaka kuja kudandazwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Jiste naye nibyo nakubwiye kuko nabasore gusa n'abagabo gusa naba bari muri seyi bamwe 500 nabasore gusa kandi Gaspard baratuze yavuze ati abati ntimumbaze kubera hinjiye igisina kimwe ati twinjiza dufise ico dushaka kubakoza uravyumva ati hariho abo twinjiza dushaka bagwanire hejuru n'abagwanira hasi ukamenga umukobwa wa mbere akoroka no mu ndege mu gihugu umuntu akoroka neza yize bajya bita abaparakomando ni n'umugore ukamenga abakobwa canka abagore ntavyo bashoboye ibi yiko vyo yavuga ngo barafite ibindi babatuma nta bindi babatuma bashaka kubarungika muri Republika biragaragara ko aba bumviriza Cakenge TV na Rwanda Tribune wanashaka bamenye ko nimba batwumviriza ntibabahende ngo mwebwe mwinjiye sindababuje kwinjira nibagende mugabo bamenye ko bashoboye kuri songoye bagomba kubarungika ikongo nta handi babarungika ubundi niyo ntuze yinjira batazi ngo bagira bagwanira igihugu niyo target ariko none Rafiki nariko ndakubwira naje mvuga nti ntange umusanzu wanje kuvyerekeranye n'ibiriko birakogwa na leta y'u Burundi none nizihe uyu munsi ko Evariste Ndayishimiye ari mu mazi abira wari kategura intambara muri
iyo muri za Cibitoke hariya mu kibira afasha FRN bikunde ngo atere u Rwanda uyu munsi ariko afasha Congo ngo itere ngo itere u Rwanda nayo urumva bavuga ngo n'abanyarwanda kugwanya na M23 none uyu munsi urabona mu Bufaransa Tshisekedi niyo yari Macron wumvise ibyo yashoboye kuvuga ndetse na excellence wa hano mu Rwanda niyo yari mugabo wumvise ko Macron yavuze ati ntimusubire kuvuga yuko M23 wari umugwi w'iterabwoba n'abakongomani ngombwa bicare barondera ati bareke inyigisho z'inzankano z'amacakubiri za FDLR ati FDLR ni yishikane canke n'umutwe turawuzi umutwe w'iterabwoba ni FDLR none uyu munsi ko n'ibihugu rutura nk'Ubufaransa rumaze kuza buravuga yuko ubu baremeje neza na Tshisekedi ari yari ntabwo yari y'umuntu wa Macron ababikeneye bagende ku mbuga zitandukanye za Twitter iyo ntuze yabivuze naho biri mu rurimi rw'Ifaransa baravyumva nuko yavuze ati ntabwo M23 ari umutwe w'iterabwoba uyu munsi Burundi bukenye nkuko bukenye mu gihe kandi FDLR iri ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba yemejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbega ndakubaza ikibazo ejo mu gitondo kuko ngo buraca bugacana yandi siko uyu munsi ariko araforoma abasirikare hari ibihumbi 5 mu ishamba hari 9 uyu munsi bica biba ibihumbi 14 hafi ibihumbi 15 bigomba koroherezwa muri Kongo uyu munsi hari ibihumbi 10 birenga none leta y'u Burundi uyu munsi ni batangura amakunga kanafasha kugira ngo ibiganiro bitangure muri Republika ya Demokarasi ya Kongo M23 ikicarana na FARDC ya Kinshasa Uburundi bakavuga ati imitwe yose wabonye n'igisirikare na SADC nyuma yuko ivuze yuko idashoboye kugwa atabushobozi ifise bwo kugwana na M23 ejo igisirikare ca Tanzania cavuze ati turatakambye mu dukure hano dushaka kwitahira twebwe ati mwadutatiye hatariho none leta y'u Burundi ibizoca bigendera gute nizihe uyu munsi abasirikare bariko barorohereza ikongo bamwe baraguyeyo uyu munsi Joe Evariste Ndayishimiye ni bamwicaza ati cara ngaha tubwira ico wagiye gukora uja guteranya abavukanyi uja kugwana intambara tutazi twebwe tutagutumye nk'abarundi none bizohigenda gute bizomuhira gute Evariste Ndayishimiye ijambo ni ahanga no kuvuga ngo Evariste Ndayishimiye ameze nk'uwicariye nk'uri gutema ishami ry'igiti yicariye agicayeko no kuvuga ngo Evariste Ndayishimiye yakagombye kuba atekereza akavuga atari ku bungubu ibi bintu ntibizangaruka kuko niba umuntu afata abasirikare akabajyana mu gihugu cy'abandi ngo bagiye kurwanya abene wabo abantu basangiye ubwoko basangiye igihugu kandi barimo baraharanira uburenganzira bwabo nawe akenyegeza mw'icyo kibatsi ashyiramo abandi basirikare no kuvuga ngo igihe kizagera bimugaruke avuga ati bamubaze bati ubundi ahantu watujyanye uzahariho ibyo yadushoyemo urabizi ku buryo nawe azareba akavuga ati nyamara wa mugani nshobora kuba narohejwe cyangwa se naragize inda nini no kwifuza cyane kwatumye nkenera amafaranga kuruta uko abanyagihugu yabanje batagaguza ko umuntu uyoboye igihugu ntiyakagombye kwicara akavuga ati abaturage banjye ndabashakira amahoro ndabashakira umutekano ndabashakira iki ariko kuba yaragiye muri Kongo ntabwo yaragiye gushaka umutekano w'abarundi nta nubwo yaragiye gushaka umutekano w'akarere ahubwo ko ari ukuzambaguza no kuwicira nkana kuko niba yarafashe abasirikare akabajyana muri Kongo ngo bajye gufasha ingabo za FARDC akongera agafata izindi zikagenda muri Aircraft zirangabo za East Africa Tafok zo muri za Tafok yarangiza akazishyiramo akongera agafata abandi rwihishwa akabajyana kubavanga n'igisirikare cya Congo FARDC kugira ngo barwanye M23 ni ukuvuga ngo ahangaha ni amakosa akomeye ku muntu w'umukuru w'igihugu ufata abasirikare b'uburyo bubiri akabajyana kurwana intambara imwe mu gihugu kimwe ubu hari abariza muri Kivu z'amajyaruguru n'amajepfo bose ntibasangiye intambara no kubwira ko badasangiye intambara n'inyigisho bahawe abari muri Sud Kivu
barazi yuko baragiye kugira ngo barondere zina mututsi bongere bagire na kimwe bise Empire Bantu byo kugira cya gisirikare kigizwe n'abasirikare 50,000. Niyo mpamvu rero ibi bintu bizamugaruka akavuga akicuza icyo yabikoreye ndetse noneho uretse n'abanyagihugu nabo ngubu barimo baravuga batari ku ngubu abarundi bari muri Kongo bashya bokora iki baziriki abashitseyo baricwa bamwe bari batahanwa ibiziga uzi n'ubushitse ko bigeze ko bavuga yuko hariho umuhindi kuri ibihimba byabo bajya bavuga uribuka ko twigeze gutanga amakuru ugasanga baravuga yuko abasirikare b'abarundi na cyane bajya bato bataba bari kumwe barinjizwa n'ubu urabona ko aribo bariko barinjizwa ku bwinshi cyane baravuze yuko abapfuye bace bakugwamwo amafyigo ibihimba bimwe by'umubiri ibice by'umubiri bakajya kubigurisha ku muhindi ayo makuru yaravuzwe kandi mu byumve ivyo byarabaye kandi batubwira ati harigeze gupfa umusirikare mutoyi hama yaratahanywe i Burundi arafuba n'umwa iteka canke habwa umuryango wiwe ni naka na naka bamutubwira tuya barapfa rwose kandi bacuruzwa bari bazima bacuruzwa bapfuye bacuruzwa ari iki no kuvuga ngo abarundi rwose bari mu mazi abira bakagombye guca kenge bakavuga batari ku bungubu turazira iki cyane gose urabona Rafiki ko dushiriye ku icumu ngivyo nivyo biriko biravugwa Rafiki mu gihugu cy'u Burundi kandi noneho na Reverien Ndikuriye ntiyicaye nawe yaciye agenda inyuma ya nkubi kubisa ba FDLR nawe gashavu karaniga agenda za Busoni hariya za mu Kirundo hegeranye hano hafi rubibe no Rwanda agenda kwigisha imbonera kure aho haraduze harimo abitwa bagihahe barimwo barabazi abarundi gihahe murazi kwazwi mu mabi atandukanye gose wahoze ari umushinga amateka gihahe senzi kwa kiri n'umushinga amateka kuko naco yigeze amara nta nakamaro ko kumwibuka ko ari yanakiri no kuvuga n'abakuru n'abanyamabanga bakuru mu mugambwe CNDD-FDD aho baragiye ngo arambura agashambara abanyamugambwe ndetse ababwira yuko bagomba gushirira mu majambo iryo jambo rero yavuze ati ntidukene ko ahubwo jo ndabicuritse yavuze ati ntimugomba gushirira mu majambo mugomba gushirira mu bikorwa aho yari kabivuga ku munsi wa gatanu none baza ngo ibikorwa yabatumiriye ngo nibiye ibi amajambo bavuga imbonera kure ni hongora injavyi tera indabakeba bavyara imbonera kure ubwo no vuga iki no kuvuga ngo bafate ku nguva abatari mu migambwe CNDD-FDD abatavuga rumwe n'ubutegetsi urumva bavuga amajambo y'ugwanko urumva nukuvuga murabizi ko na za oni zihagarira gateka kaze na muntu babise yuko ari migwi y'inkora bara imbonera kure ariko ndabivuga babise Remiris ivyo ndabivuga kuko byarabaye kandi birazwi imbonera kure zitumwa byinshi cyane zitumwa ubube gito butari buke ngivyo nivyo rero Reverien ari karigisha inama yamaze imisi 5 ariko arabibigisha izo mbonera kure kandi akavuga yuko azobandanya no mu yandi makomine rero ariko ababwira ati amajambo mukoresha ry'amajambo mukoresha genda muyashire mu ngiro mureke amajambo mukora ibikorwa urumva ivyo urumva none uyu munsi ejo izo mbonera kure nibazihenda mbonera kure bamwe ni bene wacu abandi n'abavukanye uko biri kose kandi ikirenze byose n'abarundi ivyo byose bariko bategekwa na Reverien Ndikuriye ntibituma bazanira ejo umugore wiwe cyangwa umwana wiwe cyangwa birondere ejo hazaza izo mbonera kure nyene nimba bakubwiye wewe wambonera kure ati wewe genda wice umusenere uwo musenere ntabwo umujya ntabwo uzomutera ku igitoki cyangwa umutere ku ibirayi ntabwo iyo mbone uwo muyiprona cyangwa uwo mu MSD wowe bagutumye ngo ugende wice ntabwo umutahana ngo uwo mwana abana barare bafunguye cyangwa ejo ngo bafungure umuntu ni katihabwa umuntu yaremwe n'Imana mwebwe batuma ivyo mwebwe bagutumye ati genda uhongora injavyo umugira ikimuga ejo asabirize wewe nta na kimwe mu buzima bwawe bwa misi yose bwiyongereye ahubwo wiyongereye intimba mu buzima mburazi hajya gukora ikibi Rafiki canke kwica umuntu ari ibintu gusanga ari bizogaruka no mu ruvyaro rwawe
biragaruka n'ibintu biri continue mubwira nti buriya ni gutema ishami ry'igiti wicayeko kuko wejeje kwica umuntu wewe wamwishe inyuma yuko n'Imana yagusinyiye nawe kuko n'ijambo ry'Imana rivuga riti ni ku munsi w'Imana ati ingero ugerera ko mugenza nawe nizongerere ati uwishishije inkota azicwa n'inkota uwishishije inkoho azicwa n'inkoho sibyo nakubwiye ubushize nkabwira nti no muri biriya biranditswe ngo uherekewereza mu birindukana rero mwambonera kure ni ngombwa mu vyibutsi mu mujigo Reverendo Ndikuriyo n'umusaza w'imyaka 50 60 n'iyindi uwo genda murabe izo nyigisha babwira ko azitanga mu rugiwe ugende murabe ko ari mwana wa Reverendo Ndikuriyo yigana abana bibereye mu mashuri hanze y'igihugu barimo bariga ivyo bivuga afise passeport diplomatique yo kugira ngo abahashaka bafise ubwene gihugu mu bindi bihugu aho barabusavye bivuga ngo ejo mu gitondo birananirana baca bafata indege bigenda so gufata indege bakigendera mwebwe mwambonera kure bace bababoha babashira kati ni wowe wishe hariya wa munyagihugu hariya niwe bategetse uzovuga ngo ni Reverendo Ndikuriyo yagutegetse wewe uri umusazi nukwitsa ubwenge babiryozwe kandi bo barohejwe barashutswe ariko ndakubwire Rafiki hari n'ikindi cyatangaje abatari baki nukuvuga hariho inama yaciye akoresha aho bita hariya za Cibitoki igihanga nukuvuga iyo nama ngo ntiyamwereye no kuvuga ngo yarabatutse cyane arakoresha ibitutsi nimba yari karabatuka uwaduhaye amakuru ntiyatubwiye ati mbega yabatutse abwira iki nibiki kumbara hari imvugo babarira amatwa arashobora kuvuga ati ejo nkavuga vyose ejo baramboha ariko urumva agiye agatukana igihanga nuko hariya za gihanga za Cibitoki nuko yariko araraba ati mbega aba FDLR bishwe niki mwarihe nico kintu kumbara yari karavuga aho inama yaciye ihera bagenda kamwe kamwe inama irangira ihera itarangiye nkuko bari bavyifuje kuko baragaye amajambo ngo areka arababwira cyane kumbe none ubu munsi twokwitega ko imbonera kure zoba zo kwikubita gashi inama zirimo amacakubiri ziriko zigishwa ikibi no gutera kumbure ibihugu bibanyi bakazitabira hama zikagenda nko zikaza zihera zidaheze bakaziheza bakazivamo bagataha yereka naco bazobagira ivyo bintu twovyizigira oya nta wabyizera ko ibyo ari byo byose nta rugamba rubura akajorite ntabwo bibaho ibyo imbonerakure zikora byose nta mutekano ziba zishakira abanyagihugu ni uguteza umutekano muke gusahura kwiba no kwica ibyo rero n'ubundi nta discipline bari guhabwa zatuma bagenda kurwana ngo bazanire umutekano abanyagihugu ahubwo ni ukuvuga ngo ibyo bamenyereye n'ibyo batojwe n'ibyo bagize ute nibyo bazakomeza gutyo ariko uko biri kose Rafiki nkuko umwanya uri kuraturega uri kurabandanya ariko ejo twari twavuganye tuti burya tugomba kuza turabaha amakuru ariko aravugwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kuko nkatwe nk'abarundi hari abasirikare batari bakeyi kandi bari Kongo aho rero ni ngombwa ngo baze abarundi baze baramenya amakuru ari Kongo kuko dusa nuko uyu munsi indahiro y'igihugu Evariste Ndayishimiye yarayizirukanije yo gukingira imbibe z'igihugu n'abanyagihugu kuko ubu ntari karakingira abanyagihugu arimo arabadandaza ku nyungu ziwe bwite ku nyungu ziwe ariko kumva bariko barafata bakagenda abasirikare b'igihugu cy'u Burundi akaja kubavangana ba FDL bari Kongo akabavangana Wazalendo Wazalendo nukuvuga n'uwivye urushinge bamushira mu ipine bakamutuga bakamujya barajya abantu ngivyo nivyo bintu bariye gutoza igisirikare bamwe n'abandi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kujya abantu babona abantu bari abantu babonye abantu baciye imitwe abantu ibintu nk'ivyo Rafiki urumva ko biteye ubwoba yarahemukiye igihugu Evariste Ndayishimiye kuko abariko bajanwe i Kongo nibajya abana wabonye bagenda basi imyaka 15 18 bakabesha imyaka ati je ndakuze kubera amayisha y'ubuzima akavuga ati reka ngende urwaro bagaca bashika hariya bakabona ivyo bikogwa bazogaruka abandi bantu ariko nako bogaruka bahindukirira wabajanye rero nivyo muri FD nukuvuga hariya za Masisi bavuga yuko havyotse imigwano Rafiki hagati ya M23 na FDLR urumva noneho iko bavuga nuko bavyutse bagwana ariko ni kimwe nababwira yuko na Sadeke inyuma yo kumanika amaboko
igihugu ca Tanzania kiko kirasaba ko nyabuna naco Sadek cokora yavuze neza ko rwose ntabwo nta n'ibikoresho bafite byo guhangana na M23 yarabivuze hajya bavuze ikintu gihambaye muri ya nama yabereye hano y'igigome huje abagaba b'ingabo b'ibihugu bya Sadek aho bati rwose ntabwo dufite ibikoresho ahubwo bagasaba ko ntuza Loni ingabo za MONUSCO babaha ibikoresho bakoresha kugira ngo aribyo bazifashisha kuko nanone se ibikoresho ariko rero ibikoresho buriya rega tujye dukoma urusyo dukome n'ingasire buriya ziriya ngabo zo muri Sadek buriya nizo zaba zizi kiriya gice cya Kongo kuruta aba M23 bahavukiye bahatuye bahazi neza none ibintu biteye ubwoba ahubwo ari ibintu bitagira ubikoresha kandi abasirikare bo ngaha muri Republika ya Demokarasi ya Kongo wanashima muri FARDC nta namwe batandukaniye n'aba ibintu bakora bisa n'ibikorwa na CNDD-FDD uti gute nukuvuga CNDD-FDD irashobora gufata igateranya abanyagihugu ikumva niba ari societe civile iri kiratabariza abanda bivuge kuko hariho nk'amashirahamwe atabariza haranira gateka kazina muntu mu Burundi ugasanga canke imigambwe iri muri opposition bakigisha ko abanyagihugu abo batabariza ko ari bo babi bakabigisha ko batumviriza ayo makuru n'uyumvirije bagaheza bakamujana ugasanga bamukoreye nabi ce baramwishe ce baramunyuruje ngo numwasi w'igihugu urumva nukuvuga M23 nayo uyu munsi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yego irikira baravuga ngo ni mitwe itwaje ngo bigwanisho abandi bakayita ngo ni mutwe ngo n'abateroriste ariko inyuma yuko na Macron president w'Ubufaransa abihakanye ati ntabwo ari umutwe w'iterabwoba ati n'abakongomani koko nukuvuga n'abanyagihugu barabizi ko ari abakongomani uti kubera iki uri n'ubwato buheruka kugwa muri Goma mumwe buheruka kugira agisida ejo bundi kwa kanga kwa muri iyi ndwi turimo turarangiza nukuvuga burya urabizi yuko bahavuye bagatabaza ndetse na leta n'abasirikare baba marine b'u Rwanda bagatabaza bagabafasha kumbure kugira ngo barokore ubuzima bw'abo bantu noneho hari umukoloneli yitwa Job Arisa wo muri n'umukomiseri w'igipolisi muri Goma yejo yavuze yuko iryo sanganya ari M23 ngo yatumyiba ngo kubera ibarabara ngo ridahita ngo ryabwera amana aho ngaho muri nyine barabivuze ariko abanyagihugu ico nariko ndakubwira yuko abanyagihugu burya nabo barazi ubwenge bashiye bo bakora imyigaragambyo bose baja mu ibarabara urumva aha no kubwira nk'ibice byaciye bija mu mabarabara batari bakeye kuko abanyagihugu bumvise ngo ni M23 yateje isanganya baravuze bati none eski M23 arikira twara ubwato niyo arikira twara burya bwato nukuvuga aho no kubwira nka Bweramana naho bita Shasha na Bitonga na Karuba na Rumbashi na Ngungu na Rubaya ndetse na Minova abanyagihugu bose barageze imyerekano biyamiriza nde uyu mupolisi ati bigenda gute ngo avuge ngo M23 ngo niyo ngo yateye yo sangana ubu bwato bwa Merdi ubundi M23 isa naho yafashe uyu mujyi wa Goma irawankarava kubera ko imihanda yose iza mu mujyi wa Goma yose igenzurwa na M23 urumva noneho abantu baturutse iyo ngiyo muri ibyo bice byo hakurya bazana ibicuruzwa cyangwa se bakaza kurangura ibicuruzwa igoma banyuze mu nzira yo mu mazi kuko niyo yonyine isigaye none bakavuga bati rero iyo M23 itarafunze izo nzira abaturage bagombye kuba banyura hehe mu nzira y'ubutaka bwa Kongo bakagera iyo bajya amahoro ariko igituma yugwaye zijya nzira nyine urumva none abaturage kugira ngo badapfa aho kugira ngo bicwe n'inzara barimo baraca mu mazi bagafata ubwato bujyamo abantu 30 bakajya muri 300 bagafata ubwato bujyamo abantu 10 bakajya muri 10 bameze nk'ababimukiye wibutsa abadukurikira ko imbere yo guhaguruka ubwato abanyagihugu baratabaje ati ubu bwato butwaye abantu benshi ni mudusabe butwara bo bwagenewe ijana n'itanu
baca basaba igiturire buratamuka buragenda niko kugira accident kugira ngo agezeyo imari nyinshi ariko icyavuyemo niki ni ukubera havuyemo impanuka havuyemo accident abantu barapfa ubu ngubu nuwo watanze igiturire nuwo cyakiriye ubu ngubu nabo bakagombye kuba bakurikiranwa ariko kwiyandagaza bakavuga ngo niyo M23 yabikoze ngiyewe ntekereza ko ibyo ngibyo ari inzitwazo ko M23 niba yarafunze izo nzira hari impamvu yazifunze noneho nk'abantu bafite ingufu nibagende bakuremo M23 mu nzira abaturage batambuka usibye n'ibyaje kwitwaza ngo M23 niyo yatumye ngo niyo yatumye abantu barohama nk'awa mugana aribo bari bafunze ubwato bari batwaye ubwato abaturage bafite impamvu zo kwigaragambya cyane gose kandi gituma bigaragambya urabona M23 ahantu hose yafashe irahubaka amashuri ikahashira amabarabara nubwo ibifunzi barabara hari gihibizibe wazarendo hari gihibizibe none dufate n'abasirikare ariko abaturage bajya mu ntuza zabo ejo aba wazarendo nimwama muvuga ngo nabakunda gihugu mbwira umuwazarendo yogenda mu inkambi akica ejo bisha abantu 4 babasanze mu inkambi no kuvuga barabica ari abantu 4 none wombwira gute ngo amabarabara hari gihe ibibe ibikoze kubera iki ibe babitaye ngo kukimashini aho abawazarendo bagiye batemagura abaturage 4 bari mu inkambi kandi bibereye mu inkambi ivyo bintu birateye ubwoba haba nabandi nyene abajura no kuvuga nabantu musanze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi twofata ko ari igihugu kitagira perezida kitagira n'amategeko kuko itagira perezida n'amategeko kiba kigenderako aho umwe wese ubushoboye ubundi aramwihanira kuko nta tegeko riko rirakurikizwa muri Republika ya Demokarasi ni nayo gihugu cy'u Burundi kiriko kiragenda kija kwisuka muri intambara iri muri Kongo tuzisanga abarundi badakerebutse ngo bamire hakirikare tuzisanga twabaye nka Kongo igihugu kitagendera ku mategeko nagira Tshisekedi iyi ntara kivuye amajyaruguru uyu mugabo bita Peter Kirimwami Nkuba uyiyoboye bare ukuntu bamuvanaho aveho numwicanyi arashigikiza intera hamwe n'ushigikiye ameze nka Reverien avuze ati nzanira umuntu uyu natinya kuvuga ati nzanira umuntu mu nkambu ushigikiye aba FDL niwe bakorana nukuvuga ngo nkubeje bundi barimo bavuga ngo M23 ngo ngicukura amabuye ngigira ute ngo yinjiza ngo akayabo ngo kamadolari $300 ku kwezi by'amadolari ese FDL hacukura ko batavuze ntabwo bavuze FDL kandi niyo yatangiye kuyacukura kuva kare batangiye bamaze imyaka 30 bayacukura none M23 garuye amahoro n'umutekano ko batavuga na leta y'u Burundi kwicukura kandi n'urumogi barugurisha hanyuma ubwo wambwira gute ko Kirimwami atari we bashigikiye ahubwo nukuvuga ngo Kirimwami we kanu kabaye kakarima vuga nteme M23 nizicukure igihugu cyabo ni nkahari we urumva ni nka urabona ko ni nkahari we perezida wa ino kivuye amajyaruguru niwe wicaga kizi niwe winjiza washaka umwami rega Kirimwami ari umwami koko urumva rero Tshisekedi nibaza ubwenge kugira ngo umutekano garuke nashaka undi muntu uyobora iyi ntara urumva cyangwa se M23 ishobora shaka Kirimwami imufate miri imukureho aveho Burundi ariko M23 turabizi ni gisirikare cy'umwuga hajya kiracamurabira mu kamasho kiracamwitondera kandi uko biri kose hajya zovyishura Rafiki rero je ndiko ndaraba umwanya utera uturega kandi ni ku munsi w'Imana kumbure tureke abantu baronke n'umwanya wo kugira ngo bacumvirize bavuye gusenga kino kiganiro kidasanzwe noneho rero tuhagire tusoreze ikiganiro ngaha nkuko tuje kubahereza amakuru ariko aravugwa mu gisirikare cy'u Burundi ndetse nuko mu muganga SNDFDD bariko baritwara na cane muri ribombora rya FDLR na SNDFDD ndayita SNDFDD kuko mvuze igihugu cy'u Burundi nkako yego nibo bakiramutswa uyu munsi ariko je ntabwo mvuze abarundi bose nakagwi gato ka SNDFDD
menga kamizi pasi y'amafaranga kuko bakunda amahera nk'abavukiye mu mabanke byaranse kandi ko bayahaga kuva bahagera nukuri turavuga tuti mana ntudufashe uhagishe CNDD-FDD amafaranga babone ko bivye bishe batoteje baruhira abarundi iki kinjana bagezemwo nukuri sigihe cuko uburundi bwitwa uko bwitwa uyu munsi aho amahera y'agaciro atayaboneka mu gihugu murundi uyu munsi adashobora kwiyunguruza akoresheje modokari aho babitsa amamodokari atasukari atagitoro atamatara ibintu byose vyarononekanya atamazi n'inzuzi ziri mu gihugu c'u Burundi na source dinire iva mu gihugu c'u Burundi ibintu biteye ubwoba twaratwawe kumbore ntitwari bwaronka abadutwara noneho ngo badutwara uko bashatse batisunze amategeko batisunze yuko baharanira bagomba kubahiriza agateka kazi na muntu ivyo bakora vyose rero naha twosoreza kino kiganiro nibaza yuko ndagukengurukire bivuye ku mutima Rafiki ku mwanya mwaduhaye musesangura abarundi ndetse mutanga n'ivyumviro bitandukanye ndetse kuri ko birabera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ndagushimiye cyane Amos kandi nshimira n'abakunzi ba King TV ndetse na Rwanda Tribune nizera ko bakomeza kunogerwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Nukuri natwe tubakengurukire bavukanyi mugere like na comment ndetse na subscribe nkuko mubikora ivyo si tubibabwira mubikora umunsi yose ku munsi n'ubu rero ngo umugisha ntugabanywa urongerwa rero turabakengurukiye mugira umunsi w'Imana mwiza Imana ibarinde mu byanye no mu banyu mwari kumwe na Amos ciao umunsi w'Imana mwiza mwese murakoze.